gusenga baje hamwiriwe cyubahiro cy'umuntu wese ko Imana ashaka gume yicaye, ushaka haguruke, ushaka kutame, umwe wese iva ku mutima wiwe nuko amenye gusenga mu myifato yiwe. Rero reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana Data mushobora byose, wewe wari mu ijuru n'isi, turi hano kugira ngo tugushime ubuntu n'ubwiza bwawe. Turagukengurukira Mana kubona kuno mwanya turi duhera impemu z'abazima. Waturinze kuva mu gitondo tugeze aya masaha, ikiganza cyawe kiri mu biganza byacu. Mu izina rya Yesu, icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe. Kuno mugoroba wari umunsi yuko tuzoba duteraniye hano, kandi ikiduteranije urakiza Imana. Nubwo twokigusubiriramwo, washinze uyu mugoroba tutaranaremwa no kuremwa, n'isingirambere itarabaho no kubaho. Rero Imana yacu, turagusavye uvyagire mwa kino kibanza, ibihavugwa byose aba ari wowe wivugira Mana. Hano tuhari kugira ngo twibuke incungu zacu uzi wiremeye, hanyuma ukaba warazishurije. Turagushima ku kibanza cyiza wabavyagijemo. Icubahiro ni rwawe, amashimwe ni rwawe, mu izina rya Yesu. Abo bahisi wowe nyene wishurije, tuje kwibuka amateka yabo, tuganire ku byo bakoze, ku byo bakoreye igihugu cyabo cyabibarutse, aricyo gihugu cyacu, igihugu cyiza cyane gitemba amata n'ubuki, igihugu c'Uburundi. Turibuka incungu wa gasore rumwe yaharaniye ukwikukira k'Uburundi, haraciye imyaka 61 agandaguwe. Nukuri icyubahiro ni rwawe, turagushima Mana, wisubije ibyawe. Twebwe iragi yadusigiye n'uyuko dutegerezwa gukunda igihugu cyacu no kukigura tukakigura. Yatubohoje bakabantara, turaronka intahe y'ukwikukira. Icyubahiro ni rwawe, turabigukengurukiye Mana. Iyindi ncungu gira kabiri ni nyene icubahiro Ndadaye Melchior. Haraciye imyaka 29 nawe nyene umwishubije, yaragandaguwe bunyamaswa, ariko kwari kugira ngo utwereke twebwe yuko tutotinya urupfu mu gihe turiko turaharanira neza igihugu n'iy'abanyagihugu. Mana shimwa, turagukengurukiye. Ikibanza byagiyemo turakigushimiye. Hanyuma rero tuze kuganira kuri wo ku mateka yiwe yose, kuko niwe yatumye mu Burundi haba ukwishira n'ukwizana. Umuntu ashobora kuvuga ijambo, kera nta jambo twari dufise, mugabo yarabiturondereye. Icubahiro ni rwawe Mana. Izo ncungu zacu ari zibiri, nukuri umurundi wese ari ngaha agendere iryo ragi badusigiye. Dukunde igihugu cyacu, dukunde bene wacu, dusengere ku mugozi umwe, atawandi atawangura, nta bwoko, nta madini, nta ntara. Mana, twebwe turi abana bawe twese, twebwe nta wirabura, nta muzungu, ntaki,
nous sommes égaux devant toi. Ni ukuri turagusabye Mana uduhe umutima wo gukundana kuko Yesu yadukunze, tugendere ingendo bagenze, iragi rya Rwagasore Louis, iragi rya Ndadaye Melchior ritubere akarorero, tumenye guhanahana, gukundana, kugenderanira, kurondera ineza ya bose mu izina rya Yesu. Byagira rero hagati yacu Mana, uhezagira abaza kuvuga amajambo bose, abari buza kwivugira nkemuyera bari basunikira amajambo bari buvuge, maze Senyera turagushima kuri byose, turakengurutse iki giteramo baduteranije. Burya ni benshi bariko bari ngaha, ariko nitwebwe wishimiye ko tuhaba. Rero Mwana uhezagira umugoroba, turahezagije imfungurwa zose zigira zihafungurirwe, turahezagira izinyobwa turiko turasoma, zitubere ubuzima, zitubere ziduhamagara neza, zize kutugwa neza, tushobore gukomera kuguma tukushima mu byo uduhaye byose. Ni byinshi Mana, turahezagije rero byose, tugahezagiza n'uburundi bwacu, turahezagije n'iki gihugu cya Canada twakiriye, maze iki gihugu gikomeze kwakira n'abandi. Ni benshi batagira iyo bari, ni benshi bazayo bacira nayo babira ababuzi iyo baja bayikira ibiti. None turagushima ko iki gihugu waduhaye, waraturokoye nka kumwe warokora Abanyisirayeli bakandamijwe na Farawo. Turagukenguruke rero ubyagire muri twebwe, ntayindi Mana dufise ubundi urazi ku kibanza ca mbere. Turagukengurukiye ukomeze kutugumya, kandi nitwasozera uyu mugoroba nk'uko badushikanye hano, umuntu wese uze kumushikana mu rugo iwe, tukaba dusenze mu izina rya Yesu, amen. murakoze kuri isabisho.